hajya ahantu ni kirore cy'igihugu umuntu avuye ku kibuga cy'indege azoca ashikira ahantu hari amabarabara ane abiri aduga n'ayandi abiri amanuka zibona amabarabara ane autoroute kuvuga hamwe imodoka zibiri zigenda ziraba inzira imwe izindi zibiri zivuye kuri aeroport zigenda ziraba inzira imwe hazoba habereye ijisho rero ariko nyakubahwa mushikiranganji naho hazoba habereye ijisho hashobora kubera ijisho umwaka umwe cyangwa ibiri uwugira gatatu tugasangana ibinogo none naha mwo twizeza yuko muzobikurikirana ku buryo bitaba nk'ibyo duhora tubona ibarabara barikuramo ikirenge bababwiye Nyamitangarugwa barikuramo ikirenge bukeye hagaca ibinogo mbega bijya byo babiva ku kibiterwa n'abandi batuma ibarabara rikozwe bukeye kabiri rica riba ibinogo icanyuma kijanye n'ico nyene gikurikirana n'ico nyakubahwa mushikiranganji umushikiranganji yigeze kuba ari ngaho muri arongoye umushikiranganji w'umukenyezi niwe twigeze kubaza kwibarabara rya RN9 barabara ry'igihugu nimero 9 ririya rya Bubanza Ndora ariko aratubwiye turiko turamubwira ati yamariri barabara rikomeye imodoka ziciyemwo gatoyi gusa icari bomoka adusigurira tubwira ngo iri barabara ntiryagenewe gucamwa amakamyo ati rero haciyemo ikamyo kuvuga bya binde mwavuga mu nyishu mwatanze ya makamyo poids lourd ati ricari bomoka nagira rero mutubwire ubwoko bw'abarabara mwubakisha karibu hari ibyo mwadondaguye mu nyishu mwatanze nyine muzobyifatamwo kuko umva mukozi barabara rigenewe amakinga n'amamoto hama hagacamwe imodoka ni ngombwa ribomoka none abantu bazomenya gute ko kizira gucamwe iryo barabara mwakoze kandi mwarikoreye abantu inyishu umushikiranganji yishuye ko bagiye hariho ikete bo barandikiye umushikiranganji ujejwe umutekano no gukinga ibiza kubijanye no kuza barakontorora amakamyo azoca hajyanye kugira ngo ntihasinzikara vuba aca mbona ubu buryo bwagenewe gukora ibarabara aca nibaza nti none umushikiranganji mu byo ajejwe no gukinga ibiza donc wa sécurité publique nawe muba mwaramwiyumviriye kugira ngo aca aronka ibikoresho merekeza notama iyi minzane mbona ikomeye yo gupima by'ukuri iby'ibyo bikamyo bitwaye bidaheza ngo byonone iryo barabara kugira ngo bize bijyane sino mwubatse mugasanga uwundi musaba ko azoronera iyo minzane inakomeye kandi inazimvye ntibyatekanijwe muri bije byohava bigorana haca nibaza ko muba mwakiyumviriye kugira ngo mu bikorwa muzokora n'icyo nacyo kizobe mperekeza umuntu mbe gukingira iryo barabara nico ko nayifize murakoze inyishu zatanzwe n'umushikiranganji ku kibazo ca mbere mu mugwi wamubajije ankundire nyakubahwa mushikiranganji inyishu yatanze izanyuze nk'umuntu namaca iryo barabara yavuze ko guca ibiti ari byo byatumye iryo barabara ryononekara anagomba antunge nta biti byaciwe byatumye iryo barabara ryononekara mirya turonse kuko ndahaba ndahaca umunsi ku munsi iyi misenyi bavuga ko ari yaryononye uretse agace gato ka Nyamitanga gusa ariho haboneka ko hari misenyi yo yarononye barabara ahandi hose nta mazi ateka mu iryo barabara nta misenyi cya mu iryo barabara no guhera kwibarabara kavuga nti rero badutunge mu bushikiranganje nibizi nyishu batanze ngaha hari zo bavuga ko ari yo ntandaro yuko irya barabara ryononekara baronderera ahandi rukuri ibi nk'umuntu aba mu yo ntara kandi aca mu iryo barabara sinovyemeza uko bavuze kandi ko amamodokari amakamyo aremereye ari yaryonone ayo makamyo haca n'amakamyo y'ishirahamwe Buseko ihinguriro Buseko ayo nayo azavuye muri Tanzania sinumva rero kuna amakamyo bava i Tanzania agashika yonona ibarabara hariya Inyamitanga yaciye mu mabarabara yose nkavuga nti rero nibarabe neza
kuko turiko turavuga uku ntiturira busema iryo barabara ryatwaye amahera menshi igihugu ritubona rero ko iyo barabara gitora amahera ngana kuri aho ryohera damwe y'imyaka nk'irindwi cyangwa umunani kandi ari amahera igihugu kizorira twaba tuti rero nibakora uko bashoboye barabe imvo nyamukuru ziyononekara ryari ryo barabara mugabe batubwiye ngaha inyishu batanze ku kibazo cya mbere n'ukuri mu mbabarire nyakwa mushiranganji ije sindazemera nk'umuntu aca mu iryo barabara kandi aba mu ntara ya Cibitoke murakoze. Ibi ni bimwe mu bibazo n'amakenga y'abashingamateka hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu gihe umushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu Jean Bosco Ntunzwenimana yari yabazaniye itegeko biga ryerekeye amafaranga y'ingurane igihugu kigiye gusaba maze ngo azokore mu gusanuramwe mu mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura. Aha rero Jean Bosco Ntunzwenimana umushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu ntiyatebeje kubishura mwumvirize inyishu yabahaye. Hagahera igihe ritara ryononekaye ati mbere hari igihe leta igaruka nabwiye yuko muri periode de garantie l'entreprise irarepara amamalfaçon yabaye constate mugabo après la période de garantie bica rija mu minwe ya leta niho rero les services techniques ziba zijejwe ziteza ko amaziko zirasiveya igihe batanguye kubakwa n'igihe la période de garantie itanguye kugira utuherere twose tumalfaçon twose turoreve hama ntuzeya l'entreprise mugabo iyo rimaze kuja mu minwe ya leta l'entreprise ntibikiri responsable kandi ngira murabizi namwebwe mva ko ni ikibazo mwabagije muzi aha igikomeye cyane ukora force suivi cyane na cyane abantu bakurikirana neza twese tugakurikirana yuko l'entreprise iriko irakora ivyo yatekanije hanyuma akora mission de contrôle nayo iriko irakurikirana ku munsi hanyuma n'abijejwe bose akamara ko bikurikirana aha twebwe twamaze ko turagira ama visite turagira même des visites improvisées hanyuma tukaba nababwiye ko turonka n'ama information atari make n'abakozi usanga bariko barakora kuri chantier bavuga ati ikintu turabona ko kitagenda neza biradufasha rero kubera abanyagihugu benshi bamaze kugira iyo conscience yo gusinyara ikintu kitariko kiragenda neza ariko je no baremesha yuko ibintu byahindutse kandi umuntu babibona na mwebwe bamwe aho baherereye atwa mu manama turiko turakurikirana ibintu ko biriko biragenda antuka je no baremesha neza yuko ibikorwa turiko turakora muri no misi mutazovyidogera ngira Aloise nawe nyene sa nuko namwishuye nawe nyene atirengagije arazi yuko hari amasifishaje arengeje keshi ikamyo turabona ikamyo zijya kamyo zipakira clinker uwogenda kuzipima hajya nazijya kamyo zibiyere je ndazi yuko amatone aregizije usanga arengeje ngira tuzorondera umunsi umwe tukore anese turabe umunsi twafashe nka zibi cyangwa zitatu niho muzomenye ukuri antuka tugiye kuraba uko bishobotse kose turonke n'amapezeshe yihuta ngira tuzobipiyoriza muri budget ya 2020 kugira turabe ku buryo tuza dufise ko tworonka n'iminzani na mikeyi dushobora gukoresha kugira turabe aya masishaje ko yogabanuka donc kuri budget 2020 bizoba notre préoccupation kandi nibaze ko tuba twamaze kuronka tuzovugana na Rebayer kuri tronso ya Rumonge Nyanzarake yuko iyo PZC vyo mu priorité ya mbere twoca tubwirako aha ndabe forma neza nabonye n'abanyarumonge ikibazo no musi n'abatakimbagije borema izo tronso Nyanzarake Rumonge na Rumonge Gitaza biriko bigenda neza cyane turarindiriye none objection y'amadossier d'appel d'offre kuri Nyanzarake Rumonge les dernières observations zagiye la semaine passée mugabo Rumonge Gitaza les entreprises zo déposer les offres itariki 14 kwezi turimo ni la semaine prochaine ngira bashinga amateka mu Rumonge akunda kumbaza iki kibazo ogenda batwaye inyisho ashaka kuzobwira abene igihugu baserukira
aha rero nibyo turiko turavuga yuko tuzoraba kuri projet twamaze kuronka akora yuko turonka amapezesiyo mobile ko yadutiza ko twoyaprioriza tukayagura hakiri kare mugabo tukazorondera n'ingene kuri budget ya 2020 twongereza amapezesiyo kugira turabe neza dukurikirane aya mabara. Hari n'ikindi tubona nyakubahwa mukuru w'inama nshingamateka yakimbagije ati mbe none ati kuki mudasinyara ahantu imiduga y'amakamyo irengeje amatoni idashobora guca kw'iryo barabara. Bisanzwe twakunda gushiraho udupankarte twerekana amasharge ari autorize kurengana mugabo kubera ikomportema y'abantu biwacu ari gusanga utwo dupankarte twagize ngira murabona no kuri aya mapave turadushiraho mugabo kenshi turakostata yuko hari imiduga ahari umushingamateka amaze kubimbaza kenshi kandi ndamushimira cyane ambwira ati ari utubarabara ngaha tu intercati usanga imiduga ipakiye ibintu byinshi kaca konona amabati kandi ariko yononekara tubibona nukuri twe turashiraho amapankarte hanyuma aya mapave hariho amatonaje murabona imodoka hari usanga zitareza 13 toni mugabo ugasanga ari kamyo irengeje 20 toni 30 toni yaciye ikatwononera ibintu abachef de quartier bahari administration ihari nibaza yuko hakwiye kuba ini sensibilisation cyane y'aba responsable baho bari les autorités locales kugira badufashe n'igipolisi kugira imodoka iciye aho hantu irengeje tonaje bayifate bayica amande kandi amategeko arahari avuga n'ahandi acibwa iyo imodoka igiye ahantu yarengeje tonaje. Iki rero umushingamateka nomubwira yuko twagikoreye ko turiko turaraba ingene byogira mugabo icyo twita signalisation horizontale verticale nabyo nyene birahari hanyuma turabe neza dupankarte twaragize twaragiye twongere tuvugane na administration dushireho niho tuzorukariza equipe zirabe neza ariko cyane naho batabizi barabona neza administration nta remorque ipaki itone 60 yoca kwibara rya pave hariho abatware ngo bayireke irengane ko bariko nakarero nanze kuri pave nkuko ntanga no kurindi barabara ryo byose ishobora gushika. Iyi ni collaboration iteza kuba renforcer avec les autorités locales. Honorable Aloyize nabwiye yuko tuzokorana turabe twasanga ari wari ibarabara azogishura ko ndashaka kwemera yuko ivyo abanyagihugu bigenda amaso y'abantu biboneka. Ile-de-France la capitale politique irya barabara twebwe turafise ama étude presque nka yose ikitugoye n'abafinansima gusa aha burya tutodora hatari hake aho turonka turaronka aho tutaronse naho tubandanya turondera kugira turonka turafise raporo twatanze kwerekana ico kirakozwe cihuta nibaza yuko tuzava tukigira ko inama vuba kugira turabe tujya turoso tujya kuri capitale politique hagira ico gukorwa kuko hajya ahantu umuntu haciye arabona ko habaza kandi twaca twese tuzoraba rero tuzobamenyesha ari nko mu ndwi imwe cyangwa mu ndwi zibiri ikibazo kirazwi kandi twe turagikorerako. Nakwiye yuko rimwe na rimwe hari naho twatabigira ama audit pour établir responsabilité notamment kuri RNF l'audit ntirahera mugabo le bayer nous ont exigé yuko dutanga iyo audit kugira twétablir responsabilité ivyo turamaze kubitangura ngira no kuri iri barabara abashinga amateka mu Cibitoke babajije naho nyene tuzobikora. Kubijanye na Kanyosha ku mapave nibaza les études bakoze ziratena en compte l'étude bagiza ama étude d'impact environnemental et social kugira abone neza ry'amazi aho bagira bana exutoire yayo no kumesha ko nko kote Kinanira murabona ahantu hari hacitse kuri avenue Mutaga twabaye oblige gusubiramwo l'étude twagize kuri rehabilita ijya Daro kugira tubone ko amazi yose azova kuri ijya pavage kirakorwa mu Kinanira amazi ashobora kuca yinjira hajya kuri rivière Muha
Kanyosha riviere Kanyosha twese ibyo turabikorera ko atari bitugoye turagerageza ariko rero turiko turasaba ko turabona neza yuko ikibazo nyamukuru cyo ngaha mu gisagara ca Bujumbura ni ikibazo kijanye na assainissement kuko les canaux d'assainissement imifurege biki byarabaye dépassé ko amazi ni menshi cyane hariho ivyigwa turiko turarondera uburyo bwo hirya no hino turamaze kuja en contact na banki mondiale kugira turabengere twosubiramwo cyane cyane ibintu bijanye na assainissement ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Sinogenda ntavuze ubijanye n'ivy'icirore umukuru n'amashinga amateka n'umukuru w'icegera ca kabiri umukuru n'amashinga amateka bari bajije naho nyene ko nibaye kukivuga murabona iyi troso izo zigarukire kuri Shanike mugabo turabona neza bw'ushike mu gisagara hari ahantu hononekaye nivyo na cyane cyane turavye ushaka kuproronja ugenda nko muri centre ville nuko dufise un projet ya port de Bujumbura nous avons privilégié quelques axes routiers dont notamment iva ku Mutakura ri kaca rica kuri rond-point des Nations Unies